Nizigwa Christophe mugiye gukina n'umugwi wa Cameroon umusanzi wabo mu rukino rwo kurondera ikibanza cyo kuzogiranirwa mu gikombe cya Afrika cy'imigwi iserukiragihugu. Mbega mwebwe nk'abakinyi mumva mumeze gute, mwiteguriye gute urwo rukino? Murakoze. Ubwa mbere novuga yuko ku ruhande rwacu twiteguriye neza kubera igikuru nuko abakinyi bose bameze neza kandi tumaze iminsi turi ngaha twamaze kumenyera klima yaho, niyo avantage dufise ko natwashitse hakiri kare. Turize yuko umunsi w'urukino nigwagera abakinyi babandanya bameze neza nkuko bameze ubunye tuzokina urukino rwiza cyane. Mbega muravuga yuko muvuga muti uko bigenda kose dutegereza gutsinda urukino, murabona yuko mushobora guhangana n'abakinyi ba Cameroon neza? Mbega uravye amateka yabo ntabwo babatera? Oya, musanze je ku ruhande rw'uwanje ndibaza yuko mu kibuga hakina n'amaguru abiri akina, bo nta maguru ane bafise. Muribuka yuko twebwe naho twosubira inyuma mu kahise uko twigeze gukina na Mali, turakina na Gabo, imigwi nayo nyine ikomakomeye, naho ndibaza bari wabo barafise avantage. Mugabo twe ku ruhande rwacu natwe dukeneye gukora amateka y'igihugu cyacu. Nizere yuko abarundi gikuru nuko no wasabo tubinyuma badufate mu mugongo kubera twe twine ntitwoshobora, badufashe mu masengesho kubera byose birashoboka turi kumwe n'Imana. Yego uravuze uti muravuze ico musaba abarundi ko baguma inyuma bakabasengera. Mbega namwe mubemereye iki babarindire kwiki? Twe ico bo turindira ko ni ikintu kimwe kandi cyoroshe. Novuga yuko ku ruhande rwacu tuzotanga ibyo dufise byose kugera ku filimbi ya nyuma, kubera twizere yuko turi kumwe n'abagenzi bacu kandi n'Imana iri hagati yacu. Twizere yuko tuzokwitanga uko bishoboye kose kubera kugira dushobore gushikana igihugu imbere, amakunga amenye igihugu biciye muri twebwe. Murakoze cyane. Okay, murakoze. Kandi turabifurije n'ibisubizo. Okay, murakoze namwe.